mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Twadukurikira kuri internet mwadusanga kuri wa@radio@com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu. Mu Rwanda abantu bataramenyekana baraye bateye grenade mu mujyi wa Kigali bakomeretsa umwana muto. Kugeza ubu rero hakomeretse umwana ajya kwa muganga, ibindi iperereza rirakorwa rizerekana ko nta gihamya yuko byaba bijyanye n'ibi turimo byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Uwo ni Jean Bosco Kabera, ni umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Republika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi yateye umukono ku masezerano ayiha uburenganzira bwuzuye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Uburusiya bwirukanye abadiplomate 45 ba Polonye. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yatangaje uyu munsi ko bwirukanye abadiplomate b'igihugu cya Polonye 45. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Ni mu ntumbero yo kwishura ku ngingo Polonye yafashe mu kwezi guheze yo kwirukana igitigiri kingana nk'ico c'abaserukira Uburusiya muri ico gihugu bagirijwe gusuma urusaku. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya bwatangaje ko bwatumye ko ambasaderi wa Polonye muri ico gihugu kugira bwiyamirize bwivuye inyuma ingingo idasiguritse yo kwirukana abaserukira Uburusiya mu gihugu ciwe yafashwe ku itariki 23 y'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2022. Yabwiwe ko Uburusiya bubona ko iyo ngingo yemeza intumbero y'ico gihugu ciwe gusambura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyombi. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya bwatangaje ko Polonye ariyo yagirizwa ivyabaye. Ubwo bushikiranganji bwirukanye abaserukira Polonye mu Burusiya 45 hamwe n'abagiserukira muri za konsula mu bisagara vya Irkutsk, Kaliningrad na St Petersburg mu ntumbero yo kwishura mu vyo utangaza ko yari ingingo itari ya kivandimwe yari yafashwe na Polonye imbere yaho. Abo badiplomate birukanywe bategerezwa kuzoba bavuye ku butaka bw'Uburusiya ku itariki 13 yo ku kwezi kwa kane. Fidel Niyongabo, kumeza utugezaho n'iyi nkuru yo muri Nigeria, aho umucamanza w'urukiko rukuru uyu munsi yatangaje ko Nnamdi Kanu uyoboye abashaka kwitandukanya n'igihugu agomba kuburanishwa ibyaha by'iterabwoba no gukwirakwiza ibinyoma. Kanu afise ubwene gihugu bw'Ubwongereza, ayoboye umuhari uharanira kwiyongora kuri Nigeria Indigenous People of Biafra, arahakana ibyaha byose yagirizwa bifatiye ku vyo yatangaje hagati y'umwaka w'2018 no mu mwaka uheze w'2021. Umucamanza no musi wa gatanu yafashe ingingo ko Kanu azociga urubanza ku bwoko bw'ivyaha indwi vy'iterabwoba ku vyaha 15. Umushingwamanza wiwe Mike Ozekome yatangaje ku munsi wa kane ko Kanu adashobora guciga urubanza ku vyaha vy'iterabwoba no kuba yakwiragije ibinyoma n'impaka kubera igihugu ca Kenya yabamwo kitamushikirije Nigeria bifatiye kuri ivyo vyaha. Userukira igihugu ca Kenya muri Nigeria yahakanye ko igihugu ciwe kibifisemo uruhara. Hari Indigenous People of Biafra Kanu yashinze mu mwaka w'2014 usaba ko igice cyo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeria ciyongora kuri ico gihugu. Abantu batari bake muri ico gice nabo mu bwoko bw'aba Igbo. Yamara abategetsi ba Nigeria babona ko uwo muhari ari umugwi w'iterabwoba, wowo uvuga ko ushaka kwikukira biciye mu mahoro. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko ririmo kongera ibikorwa byayo by'ubutabazi kuri miliyoni z'abanya-Ukraine bateshejwe ingo zabo n'imirwano yakajije umurego no kuba barushaho guhutazwa n'ingabo z'Uburusiya. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Kuva Uburusiya buteye Ukraine tariki 24 y'ukwezi kwa kabiri, byateye guhunga hutihuti byongera ibibazo byugarije ikiremwa muntu ku isi. HCR ivuga ko iraswa ry'imijyi ya Ukraine no kwibasira abasivili n'ibikorwa byabo remezo byatumye miliyoni zirenga 4,200,000 by'abanya-Ukraine bahungira mu bihugu baturanye, kandi miliyoni 7,100,000 bataye ibyabo imbere mu gihugu. HCR ivuga ko irimo kwagura imfashanyo yayo ku mpande zombi.
iri shami rya ONU rivuga ko ririmo kongera imfashanyo imbere no hanze ya Ukraine kugira ngo ribashe kubonera abataye ibyabo ibyo bakeneye bigenda byiyongera. Umuvugizi wa HCR Matthew Saltmarsh avuga ko ibigo bikusanyirizwaho imfashanyo n'ibyo ifatirwaho birimo kwiyongera kugira ngo bibashe kugera ku bandi bantu bataye ibyabo imbere mu gihugu. Mu gihe gutanga imfashanyo yo kurengera ubuzima bw'abo bataye ibyabo birimo gushyirwamo ingufu, umuvugizi wa HCR yumvikanisha ko kugeza iyo mfashanyo ku bayikeneye bikomeje kuba ingorabahizi ahantu hatandukanye kubera imirwano ihabera. Cyakora avuga ko abakozi b'ubutabazi bakomeje kugerageza kugera mu bice byafashwe nk'i Mariupol na Kherson. Saltmarsh avuga ko HCR ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yasabye miliyoni 550,600 by'amadolari, ubu adahagije guhangana n'ibibazo abataye ibyabo bafite. Avuga ko umugambi mushya uzumvikanwaho uzatangazwa mu mpera z'uku kwezi. Barakoze bagenzi bacu Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3 radio yacu voa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere i Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho igisasu cyaraye giturikiye mu kabari kari mu kigo cya gisirikare cya Camp Katindo cyahitanye abantu 6 barimo umusirikare ufite ipeti rya koloneli n'umugore we wacungaga ako kabari. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ali Darius Asanka uri i Goma. Icyo gisasu cyahitanye abantu 6 n'abandi 14 gukomereka cyaraturitse mu masaha moya n'iminota hafi 20 z'ijoro mu kabare kari mu nkambi ya Katindo kinjiramo abantu benshi batuye muri iyo nkambi ku buryo udashobora kumenya umugizi wa nabi n'utariwe. Aba ni bamwe mu batuye hafi yahabereye iyo manuka. Nta nubwo tuzi aho cyaturukiye, twumvishe ikintu gituritse gusa n'amazu gutitira, nibwo twabonye abantu bakomereka no gupfa. Ntacyo twabivugaho, uko bagenzi bacu bapfuye ntacyo twavuga. Abantu barimo bari kunywa, natwe turi kugurisha ku ruhande, twumva ikintu kiraturitse, ntabwo twamenye icyo ari cyo. Nibwo abantu bapfuye mo koloneli, umugore we yapfuye ari ibice, bashyize imfubyi 5. Iki ni ikibazo mu ngando ya Katindo. Hali imeharibika na mama alikuwa shenje minti alikufa, watu wanakufa sana, baba tunajaribiwa mkaka Katindo kabisa. Amaze kugeraho muri iki gitondo cyo kuwa gatanu, umuyobozi w'intara ya Kivu ya Ruguru yabyijwe ry'Amerika ko bitewe n'ingaruka yabonye cyagize ntabwo ari igisasu gisanzwe na gerenadi uko babimubwiye. General Constandima we afite ibindi bitekerezo ku buryo bucukumbuye. Ibyo nabonye hano ntabwo ari byo numvishe mbere y'uko ngera hano. Kubona ingaruka ndabona ko ari igisasu cyaturukiye hanze, nuko dushaka ko abahanga babidufashamo. Mu bantu bapfuye harimo umukoloneli, umukapitene, umugore w'uriya mukoloneli n'abandi bagore 2 n'umwana umwe. Turabasaba ko abaturage batagira ubwoba, baguma ahantu hamwe. Iperereza riracyakomeza, muzi yuko turi mu ntara itoroshe. Mu minsi cyangwa mu masaha ari imbere turamenya aho icyo gisasu cyaturukiye. Amashirahamwe arwanya impinduka, imiryango ya societe civile n'abandi bahanga barabyira ingabo z'igihugu n'abandi batuye mu mugi kuba maso muri iyi minsi inyeshamba za M23 ziri gushotora FRDC hafi y'umugi wa Goma. Mario Ngavo ni umwe mu bahagarariye societe civile muri uwo mugi. Nibajye batoragura ibyuma byose babonye, kandi bajye batanga ibirego iyo babonye umugizi wa nabi. Ku bayobozi bo bajye bacunga neza ibisasu n'izindi ntwaro, bakavana ingando cyangwa amakampi hafi y'abaturage, bakongeraho umubare w'abantu bagomba kureba umutekano w'inkambi no kumenya ninde ufite imbunda kandi afite zingahe. Nimubona ibintu n'ibyuma mutazi, nimubikoreho, muhite muhamagara abayobozi.
mu mujyi wa Goma akazi, amaduka n'ibindi byafungiye uko bisanzwe, ariko abaturage baracyatinya bakibaza uko byabaye ku basirikare, kuri bo byaba bite, kandi bakaba bafite impungenge kubera imirwano iri muri iyi minsi mu karere ka Ruguru ko yagera mu murwa mukuru. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika. Tuve Igoma tujye i Kigali, naho hatewe grenade ku munsi w'ejo. Inzego z'umutekano zemeje ko yatewe ku mugoroba mu kagari ka Nyakabanda mu mudugudu w'Indakemwa, ikomeretsa umwana muto w'umukobwa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kabari ko bakomeje iperereza. Kugeza ubu ni igisasu cyaturikiye hariya mu murenge wa niwe muri Giciro nk'uko bari twabibabwiye, gikekwa ko kiri mu bwoko bwa grenade. Ibyo nabyo iperereza ririmo gukorwa riraza kubyerekana. Kugeza ubu rero hakomeretse umwana ajya kwa muganga, umwana umwe mukobwa w'imyaka 8, ibindi iperereza rirakorwa rizerekana uko bimeze. Byabaye nyuma gato yuko habaho umuhango wo gutangiza icyunamo. Mu maperereza y'ibanze hari ikintu mwabonye bifitanye isano n'iki gihe cyo kwibuka? Ntawabihamya ko bifitanye isano, kubera ko iperereza rirakorwa, ariko no kubanza kureba ko icyo gisasu cyari cyo, kumenya uko byari bimeze. Iperereza byose nibyo rizabyerekana, ariko nta gihamya yuko byaba bijyanye n'ibi birimo byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma byatewe hari ku icyo gisasu cyatewe ku manywa y'ihangu mu masaa 8:00 bishira saa 9 nibwo cyaturi. Yego, nabwo hari ku manywa, ku buryo abantu babikoze nta rengero ryabo kugeza aka kanya. Nta rengero. Ibyo byose bizagaragazwa n'iperereza, ariko icyo twakwemeza nicyo gisasu cyaturikiye hari ivuye, nta kindi reka dutegereze iperereza icyo rizagaragaza. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi muhumuruka mana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigende Kombo Taxi yaje. Kombo Taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda ubushinjacyaha uyu munsi bwasabiye abahoze ari abayobozi b'umutwe wa FDLR urwanya leta gufungwa burundu. Ni mu rubanza rw'ubujurire buregamo Bwana Ignace Nkaka wavugiraga uwo mutwe na Lieutenant-Colonel Jean Pierre Nsekanabo wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi bya FDLR. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa. Ubushinjacyaha busabira igihano cyo gufunga burundu abahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR bwagishingiye ku byaha bwajuririye n'ibyaha bigera kuri 6 urukiko rukuru rwagize habere Bwana Ignace Nkaka wavugiraga FDLR na Lieutenant-Colonel Jean Pierre Nsekanabo wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe. Ubushinjacyaha burasaba ko urukiko rw'ubujurire rwasuzuma ibyaha by'ubugambanyi kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe kugirira naho ubutegetsi buriho n'ibindi bagizwe habere rukazabibahamya. Bwana Faustin Mukunzi uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri urubanza arasaba ko urukiko rwazabifata mu rwego rw'imurane mbonezabyaha rukazabahanisha igihano kirusha ibindi kuremera cyo gufunga ubuzima bwabo bwose muri gereza. Mu mwaka ushize 2021 urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rufite icyicaro i Nyanza mu majyepfo y'igihugu nibwo rwahamije abaregwa icyaha kimwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba rwabahanishije gufunga imyaka 10 muri gereza kuri buri umwe. Abunganira abaregwa Milton Nkuba na mugenzi we Elias Habimfura bavuga ko icyabateye kujurira ibihano batabyishimiye ku rwego rwa mbere. Bavuga ko Nkaka na Colonel Nsekanabo bitwaye neza mu nzego z'ubutabera. Babwiye urukiko rw'ubujurire ko iyo umucamanza wa mbere aza guha agaciro n'uburemere imyitwarire yabo yari kubagabanyiriza ibihano. Abanyamategeko bakavuga ko kuba bo bunganira barafashije inzego z'umutekano mu kubona amakuru ya ngombwa ku mutwe wa FDLR ari ikintu kidashidikanywaho
kandi gikomeye. Barasobanura ko abaregwa babikoze nta gahato kandi byatanze umusaruro mu rwego rwa diplomasi no mu guca intege umutwe wa FDLR, bityo bagasangiza ari impamvu zagombaga guhabwa uburemere. Baravuga ko umucamanza wa mbere asa n'uwabahaye imbabazi z'igice. Ababunganira baravuga ko byibura umucamanza wa mbere yagombaga gushingira ku myitwarire yabo akabaganiriza igihano kugera ku myaka 5 y'igifungo. Ubushinjacyaha bukavuga ko busanga nta kosa na rito urukiko rwakoze. Ku bw'aba banyamategeko barabwira urukiko ko igihe rwaramuka rubibonye ukundi ku byaha ubushinjacyaha bwajuririye, abaregwa bahanishwa igihano kingana n'igihe bamaze mu munyururu. Abaregwa babwira urukiko ko basanga hari bagenzi babo bagiye bava mu mutwe wa FDLR n'indi mitwe bagera mu Rwanda bagasubizwa mu buzima busanzwe batarinze kunyuzwa mu nkiko. Ubushinjacyaha bukavuga ko kubo bukurikiranye batarebwa n'iyo ngingo na cyane ko batishyikirije ku bushake inzego zibishinzwe. Kubireba Nkaka nk'umwihariko ku cyaha cyo gukora icengeza abatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, ubushinjacyaha bugishingira ku magambo yatangazaga ari muri FDLR. Ayarimo aho yatabazaga imiryango mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye avuga ko leta y'u Rwanda yohereza abasirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kwica impunzi. Urukiko rukuru rwavuze ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza bidasubirwaho ubushake bwihariye Nkaka yaba yarabikoranye. Yiregura Nkaka yabwiye urukiko ko umuvugizi ibyo asabwe kuvuga abivuga. Yavuze ko yari nk'intumwa kandi intumwa idashobora kuvuga ibyitatumwe. Yavuze ko atashoboraga gutangaza ibintu ku giti cye. Nkaka yasobanuye ko nk'amakuru yatangazaga ku bijyanye n'intambara yabaga atahagazeho, ahubwo ko yabaga yabisabwe n'abamukuriye akabitangaza. Yavuze ko mu mutwe wa FDLR yari ashinzwe itangazamakuru atarashinzwe icengeza amatwara. Umucamanza yamubajije niba umuntu w'umusivili ashobora kuvugira umutwe wa gisirikare mu bikorwa bya gisirikare. Nkaka ati birashoboka cyane rwose. Yasobanuye ko muri FDLR harimo ibice bibiri, igice gishinzwe ibikorwa bya gisirikare n'igice gishinzwe ibikorwa bya politiki aricyo yabarizwagamo. Akavuga ko kuba yarasabwaga kuvugira umutwe wose bitari gusaba kuba ari umusirikare. Nyuma yo kumva imiburanire ku mpande zombi, umucamanza yatangaje ko apfundikiye iburanisha agiye gufata umwanya uhagije ayisesengura azayifataho icyemezo. Mu mwaka wa 2018 nibwo Bwana Ignace Nkaka bakunze kwita Forge Fils Bazeye wavugiraga umutwe wa FDLR yatawe muri yombi n'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo. Yari kumwe na mugenzi we Colonel Jean Pierre Nsekanabo bakunze kwita Habega Kamara. Aba bagabo bombi bafatiwe ku mupaka wa Bunagana uhuza Republika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Bari bavuye Kampala mu gihugu cya Uganda. Ubushinjacyaha buvuga ko bari bavuye mu manama agamije kugambanira ubutegetsi bw'u Rwanda. Urukiko rwatangaje ko ruzafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika, amakuru yo ku mugoroba. Mu Burundi abatwa bo mu ntara ya Ngozi ntibemererwa kwandikisha amasambu bahawe na leta. Abategetsi babashinja ko iyo bayabonye bahita bayagurisha bakagaruka kugora leta ngo ibashakire aho baba. Abo batwa babona ko ari akarengane bagasaba gufatwa nk'abandi Barundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana. Abo n'abatwa bo muri komine Gashikanwa, imwe mu makomine 9 agize intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, bamenyesha ko kubona badashobora kwandikisha amatongo bahawe na leta haraheze imyaka 50 ari agatotezo babandanya bakorerwa. Abo batwa basaba ko agateka kabo kubahirizwa. Abandi bamwe baganiriye n'Ijwi rya Amerika. Twebwe twasice ngaha kera basogokuru bacu basice ngaha nko mu 60 na kangahe na kabiri gutya. Mu ntango bararongetswe amatongo. Twaragiye n'inama yo kuza kuyandikisha, tugenda turi bake kw'ikomine nk'abatwa 7. Reka barabyanditse, mugabo bamaze kubyandika izo mpapuro ntazo baduhaye kugira n'uno munsi ntazo barari. Twebwe baradushira inyuma gose, amatongo twarayandikishije mugabo impapuro ntibigera baziduha. Ukuntu tubiruka inyuma mu matora dukwiye natwe ko badufata mu mugongo. Ukeneza Desire, umutwa arongoye ishirahamwe ADB kitaho iterambere ry'abatwa, abona ko umutwa adashobora gutera imbere mu gihe akibayeho nk'umugererwa. Twari tuzi yuko ubugererwa bwahavuye kuri bagaza, tubona ko uburenganzira bwacu ahubwo agateka kacu gahonyangwa kubera nta burenganzira dufise nk'abahutu n'abatutsi kucerekeye nk'amatongo. Leta naho yo guhitongo ntikwemera kuryandikisha kugira ngo rishire muri ntunganya amatongo, kandi ibyo bintu byodufasha nk'abantu baba bamaze kujijuka canke b'incabwenge bashobora kugira ngo bidufashe kugira ngo tuvyake ko ni deni nko mu mabanki. Twaramburwa uburenganzira, nta bubasha dufise bwo kwakira ingurane kubera amatongo yacu atanditswe menga turi ku bugererwa. Ni ukuvuga ko amatongo turimwo bisa nuko atari yacu n'ubundi sa yacu, kuko itongo ari iry'iwawe sitadire ko byanditsweko ukaba ufite ibyangombwa byaryo. Abajejwe intwaro aho muri komine Gashikanwa bamenyesha ko igituma batemerera abatwa kwandikisha amatongo yabo ari uko baca bayagurisha mu nyuma bakihagira ibitara vya leta kubera bataba bakigira aho baba. Bishikirizwa na Shimirimana Jean Bosco
umunama mpanuzi jambo ya komine. Byavyo mpereye muri komine Gashikano abatwa bari bafise aheshi barahagurishije kuvuga bagiye kwandikisha rero aho biyadukije bakaronka ntivyokunda niyo mpamvu tuvuga ati reka tuhagarike banze basabe biciye mu mategeko hama nibaharonka kwandikisha ni kimwe mugabo babanze bace mu ntwaro babanze basabe imbere y'uko babanza kubandanya ko aho bari bafise bose barahagurishije abafise abaserukira abo baserukira bakadodora hejuru cyane cyane nko kwa son excellence badodoye bakabemera amatongo bakaje mu bigwati hamwe n'abandi. Warongoye iryo shira hamwe gitaho iterambere ry'abatwa abona ko kuvuga ko babahaye amatongo boca bayagurisha ngo ni icitwazo kugira babandanye bacinyizwa. Si twese kandi si n'abandi si bose boyagurisha kuko ni nka kujya kw'abahutu n'abatutsi hari ababibisuma bakiyo bakayari hamwe bakayigombozamwo hari habagirira izindi ngwani bakayigombozamwo n'abandi bayagurisha kubw'ubukene bwabo basanganwe kugira ngo bareko bo kwiteza imbere ariko bo bafise uburenganzira nariko twe ndashaka kuvuga yuko twe dukeneye ko natwe twogira uburenganzira bungana nk'ubw'abahutu n'abatutsi gucerekeye imibereho yacu kugira ngo tube nk'abandi kandi noneho no itegeko mpuzamakungu yavuga yuko twese dufite uburenganzira bumwe kandi twese tungana imbere y'amategeko. Wanonosoye ivyigwa by'amategeko Janvier Bigirimana amenyesha ko kubuza abatwa kwandikisha amatongo ari ingingo ihonyanga agateka kazina muntu kandi ko ari ingingo ihonyanga amategeko akingira inkehwa bikaba biciye kubiri n'ibwizwa shingiro ry'u Burundi. Mu gihe umutwe abafise itongo ntivyumvikana ko yorifana ntivyumvikana yuko yoreka kwigisha umwana ngo ntafise uburenganzira bwo kurigurisha kubera ari umutwa mu gihe abandi abatutsi abaganwa abahutu iyo bakenye iyo bari mu bibazo bituma bikora ku matongo yabo bashobora kuyikorako. Vyumvikana rero yuko ahubwo izo ngingo iza ihotora abatwa ari ingingo iza ibasubiza inyuma. Tugasaba rero yuko abategetsi b'u Burundi bokwikubita gashi bakubahiriza ibivugwa n'ibwirizwa shingiro ibivugwa n'ibwirizwa rigenga ivy'amatongo mu Burundi n'amategeko akomoka kuri iryo bwirizwa kuko nabo n'abarundi bwite. Janvier Bigirimana ahanura abajejwe intwaro kwama basoma amategeko kugira ntibaze barakora ibintu amategeko atabarekurira. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Murabyumvise na karirimbo kajyanye na gahunda ya siporo n'imikino mu gihe habura amasaha make ngo hatangire imikino yo mu itsinda rya NIL muri Basketball Africa League. Radio Ijwi rya Amerika igiye kubagezaho muri make ishusho y'amakipe atandatu agiye guhatana i Cairo muri Misiri guhera kuri wa gatandatu. Kuri wa gatandatu i Cairo mu Misiri mu nyubako y'imikino yitiriwe Hassan Mustafa haratangira imikino mu itsinda rya NIL mu rugendo rwo guhatanira igikombe cy'irushanwa rya Basketball Africa League muri uyu mwaka wa 2022. Muri aka kanya tugiye kubagezaho uko amakipe atandatu agize itsinda rya NIL ahagaze mbere yuko urugamba rutangira. Duhere ku ikipe ya Zamalek ihagarariye igihugu cya Misiri. Iyi kipe niyo iryamanye igikombe cya BAL yegukanye umwaka ushize ubwo yatsindaga US Monastir yo muri Tunisia ku mukino wa nyuma. Zamalek ifatwa nk'imwe mu makipe y'ibigugu mu Misiri igakurikirwa n'andi makipe y'amakeba yayo Al Ittihad, Sporting Alexandria na National Al Ahly. Niyo yegukanye igikombe cya shampiyona ya basketball umwaka ushize ari nabyo byahise bihesha uburenganzira bwo gukina irushanwa rya BAL ihereye mu cyiciro cy'amatsinda. Mu bakinnyi b'imena bazaba bahetse ikipe ya Zamalek muri iyi mikino mu itsinda rya NIL twavuga kabuhariwe Anas Mahmoud, Darir Strawberry na Ikechuku Diogu. Duterera akajisho ku ikipe ya Petro de Rwanda yo Burangora. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1976 ni umwe mu bami babiri ba basketball muri icyo gihugu kimwe n'umukeba wayo Primeiro de Agosto. Mu irushanwa rya Basketball Africa League ry'umwaka ushize Petro de Rwanda yegukanye umwanya wa gatatu itsinze ikipe ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda. Umukinnyi utegerejwe cyane ni Carlos Morais ukina ku mwanya wa Ariel cyangwa shooting guard akaba afite imyaka 36 n'uburebure bwa metero 1 na santimetero 92. Tugeze noneho ku ikipe ya Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Iyi kipe imaze imyaka 3 gusa ivutse yabonye itike yo gukina icyiciro cy'imikino y'amatsinda mu irushanwa rya BAL nyuma yo kwegukana umwanya wa gatatu mu majonjora ya nyuma y'igice cy'amakipe y'Uburasirazuba yabereye muri Afrika y'Epfo. Uyu mwanya wa gatatu ariko ntabwo wavuzweho rumwe cyane ko Cape Town Tigers yawegukanye ari uko ikipe ya New Star yo mu Burundi itewe maga kubera ko yari ifite abakinnyi benshi banduye virusi ya corona. New Star yo ikavuga ko yarenganyijwe ngo kubera ko atari yo yonyine yari ifite abakinnyi bari bafite ubwandu. Mu bakinnyi ikipe ya Cape Town Tigers yubakiyeho twavuga Mick Kabongo umumeneri ukomoka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo w'imyaka 30 akagira metero 1 na santimetero
9 z'uburebure mu irushanwa rya BAL ry'umwaka ushize yakiniraga ikipe ya Ferroviario de Maputo muri Mozambique. Ikipe ya Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo nayo iri mu makipe 6 agiye guhatana mu itsinda rya BAL ryiswe Nili. Iyi kipe yabonye itike nyuma yo kurangiza ku mwanya wa kabiri mu majonjora y'igice cy'uburasirazuba. Mu bakinnyi ikipe ya Cobra Sports izaserukana harimo abanyamerika Leon Hampton na Jade Harrington, tutibagiwe Tom Wamukota umunyakenya usanzwe akinira ikipe ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda. Turebe noneho ikipe ya Forces Armées Police yo muri Kameruni. Ni ku nshuro ya kabiri iyi kipe ya FAP iserutse muri BAL, dore ko nayo yari mu makipe 12 yahatanye muri Kigali Arena i Remera umwaka ushize. Itike y'uyu mwaka yayibonye nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona basketball muri Kameruni, hanyuma ikanegukana umwanya wa mbere mu majonjora ya nyuma yahuje amakipe yo mu gice cy'uburengerazuba. Umwe mu bakinnyi b'imena b'ikipe ya FAP dukwiye kwitega muri imikino y'itsinda rya Nil ni Joel Almeida, umugabo w'imyaka 36 ufite ubwenegihugu bwa Cape Verde n'ubwa Portugal. Dusoreze ku ikipe ya Espoir Fukash ya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka wa 2019 yabonye uburenganzira bwo kwinjira muri iki cyiciro nyuma yo kuba iya gatatu mu majonjora yahuje amakipe yo mu gice cy'uburengerazuba. Abakinnyi hafi ya bose ba Espoir Fukash n'abenegihugu bakaba bayobowe n'uwitwa Rory Fulanganga, umusore w'ibigango ufite metero 2 na santimetero 1. Umukino ufungura muri iyi mikino mu itsinda rya Nili muri Basketball Africa League uteganyijwe kuri wa gatandatu isaa 2 z'ijoro ku isaha y'Ikairo mu Misiri, ari nayo saha yo mu Rwanda no mu Burundi. Uyu mukino ugomba guhuza ikipe ya Zamalek yo mu Misiri na Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo. Ku cyumweru hazaba imikino ibiri. Guhera saa 9:30 z'umugoroba, Forces Armées Police yo muri Kameruni izahura na Espoir Fukash yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma guhera saa 5 z'ijoro, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo ikazacakirana na Petro de Rwanda yo muri Angola. Iyi mikino mu itsinda rya Nil izarangira ku itariki ya 19 y'uku kwezi kwa kane. Amakipe azaba ari mu myanya ine ya mbere azahita yongera ku yandi makipe 4 yazamukiye mu itsinda rya Sahara ryakiniye Dakar muri Senegal mu kwezi gushize kwa gatatu, hanyuma yose hamwe uko ari 8 akazaseruka mu mikino ya Kamaramaka izabera mu Rwanda muri Kigali Arena i Remera mu mpera z'ukwezi gutaha kwa gatanu. Amakipe 4 yamaze gukatisha amatike yo gukina playoff ayakuye mu mikino yo mu itsinda rya Sahara ni Reg Basketball Club yo mu Rwanda, AS Monastir yo muri Tunisia, AS Saleh yo muri Maroc na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea Conakry. Yari Claude Munyandinda i Kigali. I gotta prove it, yeah. My life's a movie, yeah. They try to break me, but I'm never losing, yeah. Yeah, I'm paving my way. Problems sideways, I'm blowing now. Iyo ni indirimbo Game On yaririmbwe n'umuhanzi w'umunyarwanda. Ni indirimbo ya irushanwa rya Basketball Africa League ryakomereje mu gihugu cya Misiri. Mu gusoza rero reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi twabagejejeho mbere yuko dutandukana. Twababwiye ko Igoma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, igisasu cyaraye giturikiye mu kabari kari mu kigo cya gisirikare cya Camp Katindo cyahitanye abantu 6 barimo umusirikare ufite ipeti rya koroneri. Mu Rwanda naho haravugwa igisasu cyakomerekeje umwana w'imyaka 8. Ahandi twababwiye ko
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko ririmo kongera ibikorwa byayo by'ubutabazi kugira ngo rishobore gufasha impunzi z'abanya-Ukraine. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha rero niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya 5 hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Eri Rwema, mbasezeho mbifuriza weekend nziza.